Musiri Champion TV. You are my champion. Ndabaramukije nongera ndabipfuriza ibihe byiza, ndabaramukije nongera ndabipfuriza ubuzima bwiza nkuko bisanzwe again and again. My name is Bashirano Indun, this is Musiri Champion TV. In town on the read, nababwiye yuko musi ku wundi ndabahereza inkuru zigiye zitandukanye, ariko kandi turi ku munsi w'Imana, umunsi umeze neza, izuba ryatse rimeze neza. Nkaba nagiriwe ko ryo kugendera rimwe mu mashengero asanzwe akorera mu gisagara cya Bujumbura, aho murazi ko nari maze igihe kitari gito ndiko ndarondera bamwe mu bagiye bafise impano zitandukanye. Uyu muri ko murabona ngaha afise impano yivuga butumwa, afise impano yo kuvuza umuziki, afise impano yo kuririmba n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko araza kubabwira kugira ngo tuze guhafa tuyaga byose bigenza neza. Nkuko bisanzwe rero gira subscribe cyangwa abone kuri Musiri Champion TV. Ndababwira ko ndabakunda cyane nkuko bisanzwe. Hamakandondero in town, the number one. Nta wundi numwe ushobora kubisanga ko atari Indundi nkuko bisanzwe. Ndabibutse ko turi kumwe na Disala, ikigo gisanzwe kijejwe gufasha abantu bafite ubumuga bugiye bitandukanye. Wowe ufite ubumuga bugiye bitandukanye, twegere Disala, dukorera mu Cibitoke ca Rugombo, neza na neza ku muntu wari we wese yumva yuko akeneye ubufasha. Iki kigo kiragufasha cyane. Kandi don't forget ko turi kuri Musiri Champion TV. Nzanakira mugenzi wanje, muramubona ko ameze neza. Amahoro cyane. Amahoro nshuti, mumeze neza? Tumeze neza. Ego, Imana ishimwe. Amen amen. Niko bakunda kubivuga ngo Imana ishimwe. Niko tubimenyereye, niko twigishijwe. Ego, hama babita bande? Twebwe batwita Nzimana Alain. Nkabamba aha i Bujumbura nyene. Kandi turashimiye cyane iyi TV kuba yatwiyumviriye ko ni Musiri Champion TV kugira nyene tubamenyeshe, tubabwire ido nido kubijanye nico twabonye, twatahuye ku ruhande rwacu. Uno munsi nifuje yuko novugana n'abavukanyi bari mu mihingo yose kubijanye n'intumbero ivuga iti umukristo canke ubukristo na mpwemu yera. Ntawotandukanya ubukristo na mpwemu yera. Ijambo twishimikije uno munsi ni jambo rivuga iti iri jambo turisanga muri Samweli canke igitabo ca mbere Samweli yanditse igice ca 16 ku murongo wa 13. Nuko Samweli aca yabira rya hembe ry'amavuta ayamusukako bakuru be bamukikije. Kuva uwo munsi mpwemu w'Imana yama aza kuri Dawidi akabushungwe. Nuko Samweli arahaguruka asubira irama. Imana idufashe cyane. Amen. Ayo namwe mu majambo tugiye kwifadikiza ku musuri hejuru. Niko biri. Hanyuma igituma numvise mu mutima ko iyi teme no ivuga nuko abantu muri kino gihe dusa nk'abazazanirwa kubijanye n'ubukristo na mpwemu yera. Yego cyane. Iyi nkuru ivuga kuri Dawidi. Dawidi yahozeho ari umwungere, yari inyuma y'intama. Vyukuri yarakoze, yari nk'uwatawe, yari nk'uwakengeretse mu muryango. Yamara Imana imwiyumviriye ko irungika Samweli kugira amurobanuze amavuta na cyane cyane. Dawidi yitwa umwisirayeli muri iyo myaka. Iryo zina yararifise.
ariko izina ryiwe ry'ubwisirayeli ryabaye izina nyakuri, izina nyaryo, amaze gusukwa ko amavuta, maze akaronka mpwemu yera. na cyane cyane Amaze kuronka mpwemu yera, iryo zina bari bafise ry'abisirayeli ryaciye rigira iyindi shusho. Uko vyagenze nuko amaze kuronka mpwemu yera, ubwo nyene Dawidi ntiyashotse aja ku kirimba, ahubwo Dawidi ubwo nyene mpwemu yera yamurongoye kujya nyene ngo asubire inyuma y'umukuku, asubire inyuma y'umukuku. Hari ibihe yagiye abona, ivyo bihe si bindi. Idubu iteye, intare ije yayisumirako maze akayica. uyo yari Dawidi. Uyo yari Dawidi. Ni ukuvuga kwitwa umwisirayeli amaze kuronka mpwemu. urashobora no kwifatira nta kibazo kugira ngo tugende tujanye. Murakoze cyane. Dawidi amaze kubaho muri ubwo buryo, yagize amateka adasanzwe. Urumva ko yishe idubu, yica n'intare kugira akize umukuku. Rero kuri iyi teme yacu ivuga umukristo canke ubukristo na mpwemu yera, muri iki gihe cacu bitwigisha iki? Bitwigisha iki? Bitwigisha yuko kugira izina ryo kwitwa umukristo ni vyiza, ariko birakwiye ko umuntu asaba Imana biciye muri Yesu Kristo kugira aronke mpwemu yera, kugira abone uburambe budasanzwe mu gakiza kiwe canke mu bukristo bwiwe. Kaze uriko uratubwira ku kijanye donc na mpwemu yera n'ubukristo. Ibi bintu bibiri ndagomba uze kumbwira ingene ushobora kubihuza. Ni gute umuntu ashobora kumenya neza umukristo wakuri canke se umuntu ashobora kumenya ko neza na neza exactement amaze kuba afise mpwemu yera? Kuko urabona ko nagusanze kuri eglise, usanzwe bambariye, kusanze uri numwe mu bakora ibikorwa vy'Imana, bakavuza umuziki neza, abantu bakanezerwa. Navuganye na pasteur wawe yambwiye yuko byose bigenda neza, uri numwe mu bantu bemera kuvuza umukuru, ariko ico tukigaruka ko hanyuma ubinyemereye. Ariko none ashima kubera ko numvise ko uvugaho bwije. Twombare untandukanirize neza exactement umukristo nyakuri canke se mpwemu yera. Ni gute umuntu amenya ko ari umukristo nyakuri canke akamenya ati mpwemu yera ko kari muri we? Ego cyane. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Mu bisanzwe kugira umuntu yitwa umukristo, mu mico yacu ino iwacu mu Burundi, cyo kimwe n'ahandi, reka tuvuga iwacu, iyo umuntu yize amiga y'urubatizo bakamujana swate ku kiyaga, bakamujana swate muri pisine, vy'ukuri bamubatije bamwita izina ry'ubukristo. Mbere benshi baca bahabwa n'ayandi mazina y'Ukristo. Uwo muntu akitwa yuko yabaye mu mugabane w'abakristo. Neza cyane. Imana idufashe cyane. Yamara rero twisunze ivyanditswe, Yesu yavuze ati muzoba ivyabona nimwamara kuronka mpwemu yera. Ivyo tubisoma mu vyakozwe n'intumwa. Imana dufashe cyane. Amen. Noneho no ngaha mu Baroma igice 18 ku murongo w'icenda, aho reka tuhasome, vyofasha cyane. Ego. Vyofasha cyane kugira twumve. Havuga hati, dusome mu izina rya Yesu. Amen.
ariko mweho ntimuganzwa na kameremere k'umubiri ariko niko biri ariko mweho ntimuganzwa na kameremere k'umubiri ariko muganzwa n'impwemu bisanzwe mpwemu w'Imana aba muri mwebwe ariko iyo umuntu adafise mpwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Imana idufashe cyane. Amen. Murakoze cyane. Rero ku nyishu y'ico kibazo narimbajijwe nuko umukristo anzwa na kameremere naho kariho naho ari ndemanwa y'umubiri. Umukristo nyakuri ntaganzwa na kameremere kumubiri. Kameremere nayo turazizi, ubwicanyi, uburozi, ubushakanye n'ibindi nico. Bivuze yuko bantu bakizwa ugasanga donc yarasanzwe afise ingeso zirunaka mugabo ntiyazihebye ntaba aritwa umukristo. Ntaba aritwa umukristo. Werekanwa kuri umukristo mu gihe donc za kameremere zaguhezemwo niko biri. Urakoze cyane. Hama donc umaze kwita umukristo ni gute rero noneho donc kuko sinumva yuko utari umukristo ushobora kugira mpwemu yera muri wewe. Donc turavuye ku mukristo wamaze kuba umukristo ngomba rero sigurire neza ingene rero umuntu nawe donc aza kumenya ko yamaze kuronka mpwemu yera. Murakoze cyane. Ijambo ry'Imana mu vyete Paulo yagiye yandikira abikorinto mu gice ca 12 ku murongo wa 6 havuga neza hati ngo umuntu wese agira ikimwerekana ko mpwemu kugira ngo bifashe ishengero. Mpwemu yera niwe afasha umuntu kugira kameremere ntikagira ububasha muri we. Si ukuvuga yuko kameremere gapfa kakagenda, yamara mpwemu yera niwe ashoboza umukristo kugira aganze kamere. Okay, donc utagira mpwemu yera bisigura ko ya kameremere kuritsinda biba biki. Kameremere yawe yamigutsindana ntaryo. Niyo wagize ikagutsinda kubera ata mpwemu w'Imana muba muri kumwe, nukuvuga nturonka nakanya ko guca bugufi ngo usabe imbabazi. Asante sana, urakoze cyane. Murakoze cyane. Yego. Hama hagati yico ndibaza abantu bariko baradukurikana kuri Musiri Champion TV uko muri ko muramubona urashobora kumubona ari umuntu wa Kayuda ariko burya umuntu wari we wese umuntu yemera Imana aba ari umuntu warashaka burya kuko narigeze gusoma umurongo uvuga ati bababona nk'abasanzwe mugabo Imana yibabona nk'abantu bakomeye kubera kirabemera kandi murayuba. Hagati aho mbanze nce gato uducire ku mayange. Donc bambwiye ko usanzwe uri n'umumizisye uvuze ibitari bigiye bitandukanye. Ndagomba ubanze tubwire iyo mpano yavuye. Murakoze cyane. Mu ntumbero yo kubashingira intahe jewe kugira nkizwe nitwe umukristo nkuko nabibabwiye byagenze uko. Umuvyeyi wanje yakwama ansunikira kuja gusenga maze akansunika ngo ngende mbatizwe. Hanyuma bimaze kubuko naragerageje biranka. Kubwanje byaranse vy'ukuri. Bimaze kwanka naragerageje nka kabiri. Umunsi umwe njyamye nza mbona mwijoro mbonye umuriro mwinshi. Umuriro uhera hasi. Murakoze cyane. Bikaboneka yuko urwo rubeya rwava aha kwisi rugashika hejuru cyane. Inyuma naho hari umwijima w'umuzitanya ku buryo niyumvira muri iyo nzozi hamwe no subira inyuma na gato yuko nari guhava ncumitwa n'ivyuma sinzi ibiti canke nkatsitara ku bintu ntazi. Imana idufashe cyane. Amen. Bakundwa b'Imana, muri uwo muriro nabonye nsigaranye jewe n'umuntu umwe asengera mu dini riraho sino muvuga
sinomuvuga kuko si ngombwa, reka nshinga intahe y'ivyo nabonye jewe ubwanje. Hanyuma bimaze kubuko bakundwa b'Imana, muri uwo muriro numva akaruru, akajwi kabataka bavuga bati ngo Yesu yagarutse, Yesu yagarutse, twasigaye. Bakundwa b'Imana, yabasitse muri iyo nzozi umutima waramvuyemwo, mvuye muri iyo nzozi, ni ukuvuga ifire ya mbere yaherukiye ku ishengero. Ntanguye gukurikirana amiga y'urubatizo canke igice. Bakundwa b'Imana, uko bavuze ijambo ry'Imana naca numva igitangaza muri jewe. Binzazaniye naciye negera umukozi w'Imana. Imana imuhezagire. Ubu n'umukozi w'Imana akorera iyo hiyo ibubanza. Reka Imana imuhe ikiganza ciza. Bimaze kubuko bakundwa, ndamubajije ivyo mbona n'ivyo niyumvamwo, yambwiye ati ntaco, gumaho, gumaho, bandanya wiga ntaco. Yamara ntiyambwiye ivyari vyo, kuko umwana akiri umwana kirazira kumuremereza ibintu ntiwo mubwira vyose, kuko yohava aremegwa mbere akanabita Imana itarakora ico yamugeneye. Imana idufashe cane. Amen. Bimaze kubuko rero, ico cigwa co kubatizwa giheze, bakundwa b'Imana, nabonye igitangaza kidasanzwe. Umunsi banyibiza mu mazi, hari ku ntahangwa Pentecote, kuri rujya rugomero. Ni ukuvuga navuye mu mazi numva hari ikintu camfashe. Imana idufashe cane. Kandi guhera uwo munsi natanguye kumva ndodorerwa mu ijoro kugira nsenge. Mbere ndyamye nkahabwa mbere n'indirimbo nyinshi nazitanze no mu mugwi wa korale. Rero inyishu ku kibazo mwambajije, kugira ntangure gucuraranga naho vyahereye. Naciye nkurikirana korale, nkurikiranye korale, numva umwete wuko no kwiga igitari. Kandi nta mwanya muremure nabifatiye, kuko ibihe byace bihinduka, umwigisha ntiyabandanije atwigisha. Yamara ntibansohoye kuko nari nkitangura, ariko biciye muri bwa buntu, bwa bushobozi navana mu mazi, nabona no mu nzozi ndiko ndagicuraranga. Kandi nkasanga ibitangaza nabona mu nzozi nivyo vyambako ndiko ndacuraranga. Imana ishimwe cyane. Nuko vyatanguye. Hari ikindi no kongerako mu guheza, kubijanye no gucuraranga, hari shengero Imana yashimye ko ndabashigikira, biciye muri iyo ngabire mfise. Kuko ingabire mfise si yiwanje, ni ukugira abantu bafashwe. Nigisha benshi bashoboka babishatse. Rero ndiko ndacuraranga aho hantu muri iryo shengero, abenshi barabizi. Atari ritwa gusanze ko mugabo, ryari ishengero ryitwa Philadelphia. Philadelphia iri basanze bagita gute? Irya twa gusanze iri ryitwa Agape. Eglise Agape. Hanyuma bimaze kubuko, bakundwa b'Imana, Imana yarakoze ibihambaye. Ndiko ndacuraranga, narumva ubushobozi bunshitseko, nkasanga ivyo ndiko ndakora habaye ibitangaza bidasanzwe. Ibitangaza bidasanzwe. Kumbe no kumujya no ku gitari, ibitangaza vya mpwemu yera birashoboka kuba. Bakundwa b'Imana, mucuraranzi, muririmvyi, uruwa gaciro neza cyane. Rero umukristo na mpwemu yera
birajana. Rero ikintu hanini numvise yuko notera intega abavukanyi b'abakristo bifatiye no kuri iyo ngabire yo gucuraranga no kuririmba nico na Yehoshafati murabizi igihe yategwa n'ibihugu bitatu murabizi ukuntu vyagenze abonye yuko urugamba atorutonda ngo arutsinde yasavye Imana maze mpwemu yera yururutse mpwemu yera rero arakenewe mu ngabire zacu mpwemu yera yururutse Imana ishimwe cyane amen mpwemu yera yururutse aca mu muvugishwa umuvugishwa abwira umwami ngo genda mufata abaririmbyi n'abacuraranzi amatari abaho bacurarange baje imbere y'abasingabo canke abasirikare bakundwa b'Imana amakuru ni meza cyane ngo babansi ngo basubirananyemwo bo kuri bo baricana ibidengeri vy'amaraso vyabasanga aho ingabo z'Abisirayeli zari zishagaje rero nuko mu ncamake ikintu numvise yuko nomenyesha abavukanye kubijanye n'ubukristo na mpwemu yera nico. Urakoze cyane reka ndagushimire cyane hama nane nakubajije sinari bwakubaze ubu tuvugana ushobora kuvuza ibikoresho bingana gute ibi instrument canke ibicurarangisho nshoboye gukoresha mvuza guitar solo kenshi mvuza solo shigikiwe n'ubwo bushobozi murakoze cyane hari akantu noshiramwo kugira nyene kuduhingabire ashigwe hejuru igihe cyose navuza n'ivyo ntamenyereye mu burambe bwanje mu gucuraranga akenshi abantu baraza abo twari dusangiye ingabirano bakambaza byagenze gute ko wavugije ivyo tutamenyereye mpwemu yanyongore yambwira ati igihe cyose bazo gukeza uzoca ubabwira ntabwo ari jewe ni Imana yo mwico ntabwo ari jewe ni Imana Imana ishimwe. Asante sana urakoze cyane hama reka ndagushimire nibaze yuko n'ikindi gihe nishobora kukurondera uzoshobora kunyitaba hama kandi ndagushimire ku mwanya woba wampaye kugira ngo ndabona bariko barakuhagumagara ndabona umwanya urakujanye ariko unyihanganire ku kanya nari nagusabye. Murakoze cyane nanje ndabashimiye nshimira nuwo muhora w'iyo TV yacu Musiri Champion TV murakoze cyane ntanga indunduro ivuga iti by'ukuri turafise Imana impano zose uburirimvyi bwose ubuvuga butumwa bwose budashigikiwe n'ubwo buntu bwa mpwemu yera vy'ukuri ni kibazo ni kibazo kimwe gusa hari gihe bambaza ikibazo ngo mbega none ufise mpwemu yera umukozi w'Imana ntivyoshika akagira ibibazo vy'ukuri bivanye n'ivyo twagiye tubona muri Bibiliya ni ndunduro Dawidi yari umuhizi ariko bivanye n'isi na Satani n'umubiri birashika ufise mpwemu akagwa yamara ufise n'udafise sico kimwe neza cyane biratandukanye ufise mpwemu donc ingene ashobora kugwa sico kimwe no usanze atayifise birashoboka ko yogwa mbere Imana dufashe cyane ariko iciza ufise mpwemu yera umukristo ubukristo bufise mpwemu yera aho bitandukaniye n'ubundi bukristo butarondera kuronka mpwemu nuko Bibiliya ivuga iti umugororotsi wanje niyo yogwa ibihetangabo ndwi niyo ashobora kuvyuka kuko aracafise kakano kari muri we ufise mpwemu niyo vyoshika kagwa ibihetangabo ndwi asubira kuvyuka yamara ngo abanyakibi
bobo bazogira iki bazogwa mu vyago nta vyizigiro baba bafise nta kazoza baba bafise Yesu yamaze avuga ati ngo mwe muyera muzomuhabwa kandi ari muri mwebwe kandi abana namwe kandi azobageza mu bihe vy'iherezo ni ukuvuga mpwemu yera niwe ntango y'agakiza nayo herezo mpwemu yera niwe ntango y'ubukristo na niwe iherezo murakoze cyane ndabashimiye Yesu abahezagire amen yongera ahezagire n'abantu bose batwumviriza hari ibindi byinshi twagiye tubona biciye muri ubwo bushobozi ni ukuvuga turonse uwo mwanya tugiriwe iryo bakwe n'ubwo buntu tuzobacira ku mayange kugira dufashanye Imana ibahezagire urakoze cyane reka ndagushimire cyane bakunzi ba Musiri Champion TV manezi bashirano indudu nko bisanzwe on the road in town the number one hama kandi murazi ko uyo tari kumwe murabona ko ameze neza yari yaberewe aho nari namusanze urumva ko hari ameze ndagushimiye neza ndagushimire cyane papa nibaza ko nzosubira kukurondera kuko ufise byinshi ushobora wobwira abantu kugira ngo baze bakomeze tubironkera agakiza murakoze cyane asante sana Imana iguhezagire kandi ikugirire neza amen amen asante sana ndabashimire ndabipfuriza ibihe byiza no genda bipfurize kandi kugubwa neza ndababwira ko dusanze turi kumwe na Disara ikorera mu Cibitoke ni kigo gijejwe gufasha abana bari bagiye bafise ubumuga butandukanye yaba ubuhumyi yaba kubumuga y'amaguru ubumuga butandukanye bwose umuntu ashobora kuba afise turi kumwe na Disara ingo mu Cibitoke ca Rugombo kugira ngo babigufashe mu neza na neza wageze ukabaza Disara hiherereye na handiri ni fresh ndabashimire cyane merci beaucoup